ndandura jewe we oya nyicana n'umuryango uyu mukobwa wese avuye muri Oman apfa kuba yandikiye oya niba yaraguhaye amahera yiwe uwo mukobwa agengene fatu yamuheretse umumutaye manyanga rekana n'ibono yigufura mena no singiyo sivyo none mena hangiye subira nkore ko ngaya kuruka subira nkore tugwane ubu nuko makotwana nuko matwimvirane ko twimvirane kwanza ndiko nditera no mwako kuvugana n'umubono nk'uyo mbuzi ko twoca tunagwana noneho ikibica byose urubanza ngo ujyaraje mwene vyuwo nuje yugaye nuyo ni wambwiye ati ugara hama niwe bayaka jubo nta jambo mfise. Every story matters. Hello guys, akunzi ba TV nije komeze bon mumeze neza je ndashima Imana nenda kumbe daba Yesu kwanza bane namwe kwa Kristo kwa mizoma bavuga gute nta nivyo nibuka hama ndi mukanyosha aho bita mukajiji mugisyo sindahazi neza mugabo ndi mukanyosha yepfo hepfo ya King Star rero hari umuntu yampaye amakuru ambwira ko wetu na Pipire ko arashukana acamugatsirika nzi kubiraba umufana wacu asanzwe abino yambwiye ati ngino mukanyosha ndaguha urusaku ruraho nandi ati mimi tena muca muvyumva namwe daba abakunzi ba Steve mubona komantera yanyu ngo navyibushe gose shaka mundangira umunsi kwanza nonde mwamukoze ndakumbe ugira gataye kanje ka kera ko konda bagomba banangonge rero bambwiye ko ndenda nashitse ntuzenya Pipiro na wetu ari umuntu amarusa akambwira ko bakugariye kuri studio kandi iboro wabaye n'umuntu wo muri Saudi reka kawo kivye n'ivyiwacu kumenya kawo kare ntihabaye kwanza bari bafungiye oya kwanza wiki mjengo makuwaza bini manzu basi tubangire gato mambugane na Pipiro yego n'urusako manje ngano barashitse abakunzi ba Steve nabo murabizi canke bimeze gute je mfise nugaye kubera mfise impamvu na nugaye iyo mpamvu wewe wayihawe nandi nakubwiye nahaye uruhushe nibwo nande none peje nande n'ivyuma ntubazi none mwene ivyuma ntumuzi ivyo vyuma n'ivyanga bifise mwene vyo nake kuzarigira vyishagara ngo nivye wewe uje naho hasi kwa wetu ugara hasi kwa wetu ni kwa mukinagizwa ariko arigira ngo numbose nisi kwa mukinagizwa ngo nyo none bavugarega Pipiro oya nije nahuga kubera mwene ivyuma yavuze ati mbeda hugarase ko kino kimwe sivyo Pipiro uramuzi urabizi ko ari company yacu ndabizi ko none iyo umuntu musigiye ati bana urasiga urarondera ubuzima ngo turonka amahera make basi sivyo none wewe unsobanura gute ngo haje umuntu ngo amubwiye ngo yugare ivyo bintu wewe urumva ko bisobanuza ivyo bintu umuntu ntumva ko yasizwe gusa none miri mubazi kuki nahuga akavyemera ari vyiwe yewe ntiyari kunareka kana mu mufurege cyo kituma ndiko ndamusaba bugaye naho nyana oya niwe yahugaye kandi nahawe itegeko no indego wejo je ni nkene kumenya indego y'iryo tegeko basi huyugurure basi ugurura none miri kwiri tutabeshanya hane wana ko je umwana mubi n'abantu oya none aha boro si wawe ni wanje gurura no ni wawe wamukinagizwawe none ni wiwe ko yahugaye none kandi urakunda guhongwa na demo muri Arab usanga ari muri Arab je bivuze ukuri nuko nyene bimeze nuko bimeze ivyuma yabivyimba ko nawe umukinagizwa mu bandi nturi umukozi mu bandi none warafise urushaka kugara inzo yaje nabwo kuko naruhawe gusa nimba azi mwene vyo yategeze guca yugara jewe dufitanye mase ndakubwire jewe nahawe uruhusha nande namwe n'ivyuma yambwiye ati ugara kuko umuhungu ibintu twavuganye byose sivyo ko arakora amubona na madefu yariyo yose amadefu yariyo yose nimbambwiye ati ugara kuko ivyuma barabimpa nije ndigera wavyo nije ndigera wavyo ubu nibwo ari boss mugabo nawe n'umukinagizwa mu bandi ariko nije ndi nkagera wiwe none basi hari igipapo c'amateka c'amati canditse hari canditse igipapuro none umunwa niwe wambwiye ati ndagwa uraho mpabugera none we guranye ngenda witware none nigenda witware none ngasi kwa wetu si kwa wetu none ntiyo kwinjira mbari winjira none mbari wawe none basi uwahugari he ega nunyene je ahubwo je ndumiwe none wewe unsigurira gute umuntu usize ibintu ati bane uransigira undabire ibintu sivyo hama ukwere turako twonka n'igihumbi cyo no munsi cyo kurya sivyo
none washika sanga harugaye eski uco bisobanura gute gusa pipiro gusa gusa umuntu ibase yapuma yugara wamaze gushika nubwo ntabizi numvise ukuntu ni nakanya basi yoshobora no gushika kuko je naho urusha rwo kugara wewe nimbuzi karahi wawe nyakurufunguruzo canke wiwengere ku nguvu none pipiro wewe warufashe urufunguzo nkande barumpaye bandi abo bantu rero nkeneye gusa wewe tunane na wewe ntawe uri mu manyanga misi yose waba mu bisanga aha oya vrem erega jewe je nari ku kazi rero acha Amafaranga ngira ati ngo ndaguha urusaku mukanyosha wewe tuwa mu demo muri Saudia aje kumwaka ibintu bimeze umwene wivyo yabibrose kubera ko aritwara nabi nabigirene buri mukobwa wese azobari muri Saudia akanya kose azogoma avuga ngo nakango namuhaye ibintu bingo nje kubitwara amugani mbari mu mutahe wiwe ategeza kubugara none suko yebe bimeze imazi cyane yamuhaye mutahe akoma yitevereza hariya umengo ntagira icefu ni cyarugo yekana kubyiremira agusanga ari gutelefone ni wita utanga ivyuma by'abandi nawe tu yama mu ngorane uwo n'umunyamanyanga reka nusumukinagizwa mu bandi we muki ni hatari byo umva bikomeye rero umva donc umuguru ufunguzo no rufise urufunguzo genda office nahuge kubera mfise impamvu ivyuma je bangize umugera waho uravyumva umugabo uri umukobwa yabimuhaye uyu aguma yidefreza wundi budema genda hajya na hajya mugabo yambwiye ati yashavuye kuko arabona ibintu byose akora baramuha inkuru yambwiye ati ugara ntashitse ntiwigera uhugorora kandi n'ivyuma cyavyimura ntezoswa no gukora warahi umva kubwiye ati we ni ugaruka ni urumujera ati ugara urufunguzo urugumye donc uza kukuguruza ucugira none naho nicaye simba ndiko ndakora gusa kubera nase kugenda kuri aho ntava bakwatura na cengo mahanyene hafi nimba ashobora gukwatura amaza gukwatura umuntu nankwatura bakwatura n'ingufuri ego kandi urumva nivyo rega niyo kubuza isosi kwe uwo muntu avuga ko yampaye ivyuma ngiye bampa ivyo vyuma pipiro badi kumwe twari kumwe amasezerano igihe bayamba none basi ikibazo ni cyambere wewe ufise gute uruhushe rwo kunyugarira studio irya gatatu uwo muntu yakubwiye ngo nyugarire studio dufitanye amasezerano gusa nawe uyumvire uwo muntu abwo ari umusazi kujya yavyifonde ati ni ugare sigura ko ufise ubwenge niwe yugara canke hugara uwamaye ivyo vyuma anyagiriza nirimba bampa uburenganzira bwo kugara basi kari ko vyo twose kare vyuma byo sivyo none sivyo vyuma sivuga ko byo sawa nimba ari byo wawe ngiye gufura mena no singiyo sivyo none mena hengiye Sindago wari umubosi wabone ciza cy'abantu none je minda kwaza ikintu kimwe nk'umushinga ntaye sivyo aha hantu uri kuraba siducira urubanza eski uyu niyo yugara canke ugara umuntu anyegereza nugaye none ugurura kubanza umutwe mu gifureke urabona miri je nkubwire guhereye ejo je nzofata ivyuma byanje byose kandi ngo babifashe kwawe mba nganje ngenda kandi byose nabishira ebana mva oya kwawe nuguru toilet telecommande hagendana oya nuguru toilet telecommande urabona miri umuntu karavuga katani nyama fisi ubona katana n'inyama fisi yagara ku magufa aha nawe namushize mu ntuze ndamushize ngamura kantuze agafurege iyo shabana kumanga ndamurengeye kandi magufa peti yangu je nubatse amagufa nawe ubaka inyama kandi urazi ko kunyama aro amazi atemba amazi aseseka ntibayore ariko amagufa ntahera nibwo bompamba amagufa gumaho je n'ikintu amagufa je nahisemo gufata n'ubu bugufa nyene mwimere ko je ndi umusazi ngonya wako nibyo niko nawe utevye wasizeho ninzo ngogiye gutora usinga uraramira pana blague je ndakubwiza ukuri sivyo je bona ko je mwene basi muze kunyihera sho mwene haza kudusanga araje okay kuna metero 10 kwanza ku metero 10 genda binywereyo genda nywera ku metero 10 bimbwirire Reka nitove tugwana peti yangu urabona basi ureko zo kutiragwana tugwane nugomba kutwana nugomba twimvirane oya gomba twimvirane ingo oya ndakunda kuraka kunkora araka kunkora ku munsi ingo ngaha nimba wowe umva ko twiyumvira ningo ngaha narika cyangwa umbandure ku muryango ndagumunyenga amano cyo twanga tugwane mbadura gusa none basi turindira uwo bako ari mwene byo aze kuza jaho ariko mirije ndafise ikibazo sivyo ndakurisha imbwa urabona je ndafise ikibazo gushika ni isaha uyu mukobwa wese avuye muri Oman apfa kuba yandikiye oya nimba yaraguhaye mahera yiwe mahera uwo mukobwa agende fatu yamuheretse umumutaye manyanga rekana ni bono menya uwariwe nazi hamanyemeze ibyo byuma je yamaye none abo bakobwa guma bampa mahera muri Oman nkabajewe atari n'igihombi ndaronka no munsi umva aya wakuye mu ijuru ivyo je nivyo nipambaniye
wapambanye wewe ivyo nipambanye wapambanye none hano muzika mu mfurege umuntu niko nyene umukobwa barandira naca ndagutabira mu rufurege mire urumva mire agasuzuguro kuwe agasuzuguro none nk'ubu ndakubaza peta ngo ni sarakubye ku metero 10 reka sana kubye ku metero 10 njana oya njana njanayo basi oresha ingorane uje hajya njanayo hano kavutura oya njanayo hano kavutura ndakavutura ubona njanayo oresha ingorane basi uje hariya none sivyo ne niba ko muhanura marakubya ati metero 10 muri metero 10 ndaguhena urugwe hariya we komeze oya nanje cumbatura ndanaza cumbatura renda naza mba mwaturana ni gufura nyenye ko simvuyeho oya nyicana n'umuryango hano ke kwito umukoro neza ndamubome mu mutwe hano mboma urabona wowe mungu kase gusara kandi ndesaze ingo oya reka mbomara n'umuryango ndesaze rofa ndaki ndesaze miri urabona miri cyaha akano kando nkagashya mu mufurege unyandura jewe we unyicara n'umuryango ndakurahiye nyicara n'umuryango nkakunda gakubise ni ngorane kweli basi worosha ingorane uje hari none niyo ku metero 10 kwanza ku metero 10 jewe we reka nunyice reka nunyicane n'ivyuma byacu reka wewe umukozi wewe ora ndamukubise kandi aje no nayugurere ndamukubita niyuguru mwihaje muzamurajya amafaranga ndi muri Arabi muzamurajya ivyima by'abandi iri amahera naze abimbwire ntagomba azireka ndamurinje ngana ndamutsinga ndamurabi ku metero 10 mubise ku metero 10 kwanza oya reka we ndamukubise munkure ko ndakwereka fatwa ko oya reka ico utazi umutawonya kwa numbone ndiko ndakuyorosha aho yareka uke nugaye darubomora nimba ugomba kubomora umurugi manzi umbomora nutobora ino niyuza guca mu nda kuko je bambwenda hugare utatoboye mu nda hano wogenda winjiyeyo reka nakubitawe no gutako metero 10 oya ko metero 10 ndakabomoye ndabomoye mama buye nore mabuye we reka bagutorera amabuye nzana reka vayo rero mpa kugara bamaze kugara none arondera iki bugaye urondera iki nzanira ibuye hajya nzanira wenda mudode ngo nzanira ibuye genda ugironde nzanira umudode nzanira ibuye nzanira umudode ko awe tugasha ingorane ku metero 10 ku metero 10 urusha ingorane urabona ingorane y'abantu wabonye kuko ku metero 10 cyenda kuyoragura amajido reka ku metero 10 reka ndamukubita wabonye urusha ingorane genda ndakududura wewe inzi none aho bango ndakududura wabonye we turusha ingorane reka turindire umuntu basi yaze admini byo cyane bwo kindu garamye namasa ndirumatabe ngwe kiraye kucira ngaho kapana ku ntebe yacu oya umuhungu kandi bavuze ngo yarasaze uwo muhungu narasaze nizosashane tigengabira nacho wabonye miri turindire mwene ivyo aze kuza turabe ukuntu biza kugenda sivyo atari iwawe muje mahera abandi yewe sigwiwe naje harano nteba yuguruye mugaba agomba kwinjira nambanze nze murajye mahera y'abandi adama muri Saudia bazobamara yewe bazikaho niba ari gwawe ni winjire no kuvuze ko ari iwawe none ega byose no mukubita ejo nzomukinira aho ushobora none none wo nkubita ngo haguruka hagaze none ahubwo wari gucududura ko pana ngwinze vuga wampaye ikintu cyenda kuvumbika onye mu mfureke amaso reka ndagutabira ndagukubita none mwene byiza kuzasanga pibazi pipi namu telefone araje ingira mu kanya araje urekane n'uwa ariko kuzana ubuntu bwo bogoko kwanza ndiko nditera no mwako kuvugana n'umubono nkoyo utansabye ko je nakugira tuzosokorana wewe jewe tuzosokorana wewe reka ivyo ahubwo ni uvuyemwe we tunone reka tumurindire turabe basi uwo mwene byo mbana amasaha agiye tange pipiro yaguhenze cyakubikuzuruma
asha nawe arabinyereye asha none je gwe bava nsomye bwenge ngaho erega abantu bazije ibibazo mfise abakobwa bose iyo baje bava bayorugaje ngo urumva mugani baba baraguterereye bakavuga ati maparti wanje ukico bahereza amahera ari kunterera niyo nk'umuntu miriwe ugombye kugura kamera nk'umuntu akaguha miliyoni 2 ukeneye miliyoni 15 akati ndagutereye 2 nakubwiye ngo ndakuguranye ndaguterereye urumva none bice bisigura yuko ibi projet ubukoze ari wawe aba harimo n'amaboko arenze gusa nimba abavuze ati niwaheza uyaro wemiri nta muntu twafishije ngaha imbere yaho umwene vyo taraza wewe na wewe ku metero kwanza zitandatu tumurindira ze niyaza murafise urusha rwo gushika ngaha kana blague no kayura kuri nihorewe oya base tuvugise ahora naje ko nkubita jewe aho urumva ko nkubita wewe oya reka je ntanga amarori bayafate reka je ntanga amarori bayafate fata utotorori nikuye musubije cenda kubomora reka senda gukobite dufatire uyu undi nta rufunguzo za kuguhereza sinzi bisemo umuha ku metero 10 kwanza ku metero 10 yewe ngoma nshya bitora byose sinzose no gukora ngaha cenda bihebe genda reka nuntwareyo reka we ndagukubita ndaguteye hawe tubure oya sinaguteye hawe tubushire hasi wewe subira rero we hano cyane mukubita turindire basi uwo subira nkoreko subira nkoreko retura subira nkoreko ngaya kuruka subira nkoreko kumugabo turindire basi uwo mukobwa yashitse amurigizayo yashitse we ari he araza umwana wose ashakira yewe ari he mbuzi ko twoca tunagwana noneho ikibica byose urubanza ngo ujya araje mwene vyuwo nuje yugaye nuyo ni wambwiye ati bugara hama niwe bayagaje ubu nta jambo mfise Every story matters.